Turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika tubaha ikaze ku makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i Washington DC muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, aho guhera isaa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Inama y'ishinzwe uburenganzira bwa muntu yakuyeho komisiyo yari imaze imyaka 5 ikora iperereza ku ibangamirwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Burundi. Yahise ishyiraho impuguke yigenga izakurikirana icyo kibazo. Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira. Amatora yakuyeho umugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ukora amatohoza ku Burundi yabaye kuri wa gatanu i Geneve mu Busuwise. Aya matora y'ibihugu bigize inama nkuru ijero agateka kazina muntu muri ONU yemeje ko hajaho intumwa idasanzwe ikora raporo ku Burundi, rapporteur special isubirira uwo mugwi ukora amatohoza. Ingingo ishiraho iyo ntumwa idasanzwe izo bijeje gukora raporo ku Burundi muri ONU ivuga ko akazi nyamukuru kayo ari kubijisho no gutwi kwa ONU kuvyerekeye agateka kazina muntu, guhanura leta mu ngingo zerekeye agateka kazina muntu, kuba hafi y'amashirahamwe adakiya n'ivyicaro vya politike hamwe n'umugwi wigenga ujeje uburenganzira bwa muntu muri ico gisata ONU ibona ko kidasanzwe. Nawe biruko umuhinga yigenga yakoze cyane mu vyerekeye agateka kazina muntu muri ONU ari Geneve yabwiye ijwi ry'Amerika ko arakaryo kuri ONU ko gusohoka buke buke mu bibazo vy'u Burundi. Uyu atashimye ko amazina yiwe amenyekana kubera akazi akora i Geneve. Yagize ati onishaka kwikurayo gahoro gahoro. Iyi ntumwa nta nguvu ifise nk'izumugwi udasanzwe wari umaze imyaka 5, nta n'ubuhinga n'abahinga bahanitse azokoresha. Erega kwisi hasigaye hari ibindi bihugu bifise ingorane zikomeye kurusha Burundi. Ibi n'ishame ryigenga rigiteka rirabizi. Anshe niko yagize atwara irishirahamwe rihane agateka kazina muntu riri mu yarenga 40 harimwo na Human Rights Watch yaheruka gusaba ishame mpuzamakungu ONU kumugwi wayo ukora amatohoza ukongerwa ikiringo. Ari kuri mikro y'ijwi ry'Amerika. Ariko adevuga uko mu rapporteur special bashyizeho agitwara uburyo ukugira uburyo buke nuko nizo ushobora gukora biba biki. Bivuga ko rero ibikorera mu Burundi zoba biriko biribagirwa kwakoresha umwanya kandi kibavuze ko aya mashirahamwe abona ko igikorwa gikomeye gisigaye mu baharani agateka kazina muntu b'Abarundi aho kuba mu biganza vy'amakungu. Umurazi usumba guhuma muri iteka twakiye neza ingingo ishiraho umurapporteur special naho atari twiteze kuko nitwizera ko ari cyegeranyo kizotangwa n'uwo umurapporteur special gusa z'ukuri yikorera mu Burundi zoba bitko bisabye n'izibagirwa. Turafite ko Burundi nabwongiye ukamuha nyine ukamureka agakora nk'uko babisabye n'ubwigenga cyo mu gihugu. Nayo ku mashirahamwe nk'aya akorera mu Burundi yo yavuga ko ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryari rikwiye gukuraho iyo migwi n'abahinga bakurikirana agateka kazina muntu mu Burundi kuko ku bwayo ubu icuka ari ciza. Kuri mikro y'ijwi ry'Amerika Gerard Hakizimana atwara ishame Foricone F kwizina ryarenga 50 yaheruka kwanikira ONU asaba ko umugwi wayo ukora amatohoza wovaho. Twakiriye nabi ishigwaho ry'umurapporteur special ku Burundi. Tubona ko atarakenewe mbere twe dusaba ko n'igihugu kitomwe kibanza nuko agateka kazina muntu kifashe neza. Ikindi nuko tumaze kubona ko bene abantu usanga hanini bakora bahiga inyungu zabo nabo bikorana. Nuko uravye nyiricyo mukuru w'igihugu ari mu bantu nawene baharanira agateka kazina muntu kuko yeko aravusaba ko atamurundi akwiye gutoteza uwundi. Umugwi w'igihugu jero agateka kazina muntu CNIDH wabwijwe ry'Amerika ko wowo ubandanya akazi kawo ko kuvugira bahohotewe. Vinyine Muraba atwara CNIDH. Iyo tubonye ko ariho ikintu cyashitse umuntu akabugwa irengero, icambere no gushikira inzego zitandukanye z'umutekano, hanyuma tugashikira n'izindi zose inzego bikorana mu butungane kugira ngo tubaze ko bamaze kumenya izo nkuru kandi ko ari kiko kirakorwa. Muri enquête duheruka kugira hari abantu bashika kuri 3 canke 4 tuzatwarabonye kandi twari tuzi ko abo bantu bazimiye. Aha n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yari mu nama ya ONU i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi guheze yari yaseguye ko Uburundi butagikeneye kugumizwa ko ijisho na ONU mu vyerekeye agateka kazina muntu.
ati dufashe kano kanya kugira ngo dusabe inama nkuru ijejwe y'agateka kazina muntu muri ONU kuraba mu buryo bubereye no kubona neza ko Uburundi buri kuburagira utwigoro dukomeye mu gukingira abanyagihugu igihe cyose ONU canke ico gisata cayo kijejwe y'agateka kazina muntu kigerageza gufata Uburundi nk'agahugu gahotera agateka kazina muntu n'ukuri ntaco bizoteba ngo bicikeko et tout simplement contre-productive. Uwo mugwi wa ONU wakuweho wari washinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2016 mu ntoreka za politike zatumye abarundi barenga ibihumbi 400 bahunga igihugu abandi bakicwa nk'uko ONU ibisigura. Warumaze gushira habona ivyegeranyo bitanu birimwo n'amazina y'abakekwa gukora ayo mabi y'agateka kazina muntu yawe ndetse na sentare mpuzamakungu mpanavyaha isanzwe yaratanguye amatohoza nyezina ku Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017. Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika. Urakoze Claver. Umuryango w'abibumbye ni urasaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushyiraho inzego z'ubutabera z'inzibacyuho kugira ngo yivane mu bwicanyi budashira. Umuryango w'abibumbye uvuga ko kuva hagati mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize abantu barenga 1000 bamaze guhitanwa n'imitwe y'abitwaje intwaro naho abagera kuri 236 bahitanwe n'inzego za leta zishinzwe umutekano mu ntara y'Ituri na Kivu ya ruguru. Thomas Kamilindi ibyo atubwira. Umuyobozi mukuru w'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu Madame Michelle Bachelet amaze gutangaza raporo y'umwaka wo kuva ku itariki ya mbere y'ukwa gatandatu 2020 kugera ku itariki ya 31 y'ukwa gatanu 2021 kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko inzira ikiri ndende cyane cyane mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri zo mu burasirazuba bw'igihugu. Mu gihe cy'umwaka ireba, raporo itanga ingero z'abantu 400 bishwe n'inyeshyamba muri Ituri n'abandi 236 bahitanywe n'inzego z'umutekano na gisirikari za leta muri Ituri na Kivu ya ruguru. Ivuga ko muri icyo gihe inkiko za Kongo zahanye abasirikari n'abapolisi ba leta n'inyeshyamba bose hamwe bagera kuri 300. Bamwe muri bo bahamwe n'ibyaha biremereye by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu. Ariko rero Michelle Bachelet asanga bidahagije. Aragira ati nsabye nkomeje guverinoma ya Kongo gukora ibishoboka byose kugira ngo intambara y'ingabo z'igihugu ku mitwe yitwaje intwaro yubahirize neza uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi no guhana bikurikije amategeko uwo ari we wese wo mu nzego z'umutekano na gisirikari ubirenzeho. Yemeza ko inkiko zisanzwe za Kongo zidahagije kugira ngo zihoze amarira abahohotewe kandi zirandura umuco wo kudahana. Niyo mpamvu asaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushyiraho vuba inzego z'ubutabera z'inzibacyuho. Ati ni imwe mu nzira igihugu kivuye mu ntambara n'ubundi bwicanyi bukabije gishobora gukoresha kugira ngo izo nzego z'ubutabera z'inzibacyuho zunganire izisanzwe ziba zararengewe n'ibyaha bikabije bihonyora uburenganzira bwa muntu. Igihugu gishobora gushyiraho inkiko zihariye z'inzibacyuho, kuvugurura ubucamanza busanzwe cyangwa gushyiraho komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge. Kuri Loni nibwo buryo bwonyine bwo kurandura ubwicanyi bwabaye karande muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gisubizo yahaye iyi raporo, Minisitiri w'uburenganzira bwa muntu wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Albert Fabrice Puela avuga ko guverinoma y'igihugu cye ifite ubushake bwo gushinga komisiyo y'igihugu y'ubutabera bw'inzibacyuho n'ikigega cy'impozamarira ku bahohotewe bikabije. Ijwi rya Amerika. Michelle Bachelet muri raporo ye agize ibyo raporo yo mu 2010 yiswe mapping ivuga. Iyi raporo mapping yakozwe n'abahanga b'ishami rya Loni Bachelet ayobora ku bwicanyi bwabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 1993 kugera mu 2003. Niyo yabanje gusaba inzego z'ubutabera